n'umunezero kandi kongera guhura muri rwa rukurikirane rwacu rw'ibiganiro hamwe n'umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Ikaze, turacari mu gitabo co guharura, turagomba kwitegereza uno musi igice kimwe co muri Bibiliya kivuga ku bijanye n'umuziki mu gitabo co guharura, hanyuma kumbura izoce tuja ku gitabo ca nyuma co gusubira mu vyagezwe kizosozera ibitabo 5 vya Mose. Munkundiye kadusome ico tugiye kuvuganako kivuga ivyo muziki. Guharura igice ca 29 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 6. Mu kwezi kw'indwi kw'igenekerezo rya mbere muzogire ikoraniro ryera, ntihazogira igikorwa kiruhisha mu gukorako. Muzowugire umunsi wo kuvuzako inzamba, muzowutangeko ikimazi co guturirwa c'umubabwe umotera neza. Jewe Uhoraho, izobe ishuri imwe, impfizi y'intama imwe, imyagazi y'intama 7 y'amasuguru itarengeje umwaka, itagira agasembwa, hamwe n'ishikanwa ry'ifu rijanye naryo, ifu iyunguruwe neza ivanzwe n'amavuta yerayo. Iryo kw'ishuri ribe ivya 13 vy'ingero yitwa efa. Iryo ku mpfizi y'intama ribe ivya 12 vya efa nyene. Iryo ku mwagazi w'intama umwe muri yo uko ari 7 ribe ica 10 kimwe. Muzotanga isuguru y'impene imwe ibe ikimazi gitangirwa ivyaha co kubabera impongano. Muzovyongere kuri ca kimazi co guturirwa gihora gitangwa iyo ukwezi kubonetse, hamwe n'ishikanwa ry'ifu bigendana. Vyongerwe no kuri ca kimazi co guturirwa c'imisi yose, hamwe n'ishikanwa ry'ifu bigendana, hamwe n'amashikanwa y'ibinyobwa bigendana. Nivyo vyose nk'uko bishinzwe, bibe umubabwe umotera neza, ikimazi gitongorwa n'umuriro, shikaniwe jewe Uhoraho. Aya majambo n'amajambo avugwa ku musi mukuru wavuzwako inzamba. Twarabonye ko hari misi itandukanye mu Bisirayeli baninahaza, hama muri iyo misi harimwo umusi wo kuvuza inzamba. Niwe wari umusi mukuru wo kuvuzako inzamba. Hanyuma tubona hano imbere yuko Uhoraho ababwira ibi, twibukanije gato Abisirayeli bavuye muri Egiputa mu mwaka ugira 2 niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Hanyuma inyuma yo kuhamara imyaka shika kuri 2 niho bava mu bugaragwa bw'Isinayi bakaja mu bugaragwa bw'iparani. Tubibona mu gice ca 10 umurongo wa 11. Ariko tutarasoma ino nkuru, hari ikintu cabaye. Batanguye kuva mu bugaragwa bw'Isinayi berekeza mu bugaragwa bw'iparani. Hari ukutizera kwabaye inyuma yaho bumvitiye inkuru y'abatasi. Kubwo kutizera, Imana iza kubahana, kandi kurunganwe rwose rw'ico gihe nta numwe yigeze ahonyura mu gihugu c'isezerano. Uruvyaro rwabo cigera ko ruzomara imyaka 40 baragirira mu bugaragwa bw'iparani. Ivyo tubibona mu gice ca 14 umurongo wa 33. Rero bakiri aho mu bugaragwa bw'iparani, tubona Uhoraho abandanya abaha ivyagezwe. Nkuko twabibonye, igitabo c'Abalewi kirafatanye n'igitabo co guharura n'urukurikirane. Hari biba, ariko kandi hari n'ivyo Imana igenda irushiriza kubabwira canke kubigisha. Rero aya majambo duhejeje gusoma, tubona mu kwezi kw'indwi itarike ya mbere ariho hantu bahamagarirwa kuzokorana nk'ikoraniro ryera, kandi babwirwa yuko batazokora igikorwa na kimwe kiruhisha. Kandi uwo munsi kazoba ari umunsi wahariwe
kuvuzako iki inzamba. Uyu munsi mukuru wo mu kwezi kw'indwi kwitwa tishri, ni nkuko dukoresheje calendrier ubu dufise n'ukwezi kw'icenda, hagati y'ukwezi kw'icenda n'ukwezi kw'icumi niho haba uwo munsi mukuru. Ubwa kabiri, igihe haba uwo munsi mukuru haratangwa ibimazi. Twabonye ko hatangwa ikimazi co guturigwa, ikimazi ishikanwa gifu, ikimazi gitangirwa ivyaha, n'amashikanwa y'ibinyobwa nivyo Uhoraho yategeka yuko bashikana. Mu gutanga ibimazi turibukanya yuko ubwa mbere hariho ukwerekana ko batahura ko Imana ubwayo ari umuremyi wabo kandi ari umucunguzi wabo, kandi baratahura yuko ari abanyavyaha, mu gishingo cabo hari hakwiriye gupfa. Mu kuzana ikimazi baratahura yuko ari ikimazi kije gusubirira bo ku bwa kameremere kabo kanduye. Hanyuma baratahura kandi ko guhura n'Imana bisaba kwanza kuba ari umuntu yejejwe, atakintu na kimwe citwa icaha, kwandura mu buryo butandukanye mu mubiri canke mu bimukikuje mu buzima byaba bimugize. Rero uyu munsi mukuru tuza kubona bawutanga ko ibimazi kandi bakawuvuzako inzamba. Ariko ikindi twovuga nuko inyuma hano nyene nko ku murongo w'indwi tuza kubona hariho umunsi mukuru w'impongano waca ukurikira. Hanyuma ku murongo wa 12 tubona haca hakurikira n'umunsi mukuru w'amahema. Iyi yari iminsi 3 iba mu kwezi kw'indwi. Hatangura umunsi mukuru wo kuvuza inzamba, haheze iminsi 10 hakaca haba umunsi mukuru w'impongano ariryo koraniro ry'agahebuza. Hanyuma inyuma y'iminsi 5 kuvuga tariki 15 haca haba umunsi mukuru w'amahema. None Uhoraho ariko avuga bino yaratumbereye kwigisha iki? Ubwa mbere ni Imana iriko ibwira Mose bijanye n'uno munsi mukuru canke n'indi minsi mikuru yose barinahaza. No kuvuga Uhoraho niwe ubwiwe yaba ariko abahamagara. Ubwa kabiri, mbega bavuza inzamba batumbereye nde? Izi nzamba zavuzwa kubw'umwami, ariko kandi zarahamagarira abo hagati yabo nk'ikoraniro ryatoranijwe kugira ngo vy'ukuri bibibutse kuja gukoranira hamwe n'umwami. Ariko kandi tuca tubona kuza guhura n'umwami ntibaza uko nyene, baza bejejwe, baza kandi batanga ibimazi. Two kwiyumvira none inzamba n'umuziki bihuriye hehe? Ego no munsi nko mu gihugu c'u Burundi tuvuza inzamba, abasirikare ubwa mbere nibo twobona bahora bavuza umuziki w'inzamba. Hariho n'abandi bita ba kibangwiste basanzwe baraha kumutakura, nibo bandi bahora bavuza umuziki ujanye n'ivy'inzamba, bahora bakora ku bukwe. Iyo tuko turavuga inzamba nk'umuziki benshi ntibaca banyaruka kubibona, ariko kandi turafise n'uwundi asanzwe curarangisho cegereye gose igicurangisho c'inzamba, uwo nawe ni sokuru wacu Apollinaire Habonimana, arafise ico bamwe bita saxophone ahora avuza. Muhora mwumva iyo ayivugije ingene biba bimeze. Ariko ku Mana hari kirengeye ibi biriko biraba hano hantu. Ubwa mbere inzamba yabura igihe kizoza. Reka dusome ingene Paulo abivuga yandikira amashengero atandukanye ku bijanye n'inzamba y'Imana izovuzwa ku mpera y'ibihe. Turabe igitabo ca mbere c'Abikorino canke ikete rya mbere Paulo yandikiye Abikorino, igice ca 15 umurongo 51
na 52 havuga ngo ehe ndababarira akabanga ntituzosinzira twese ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Turaza kubona Pawulo ariko yandikira rino shengero ababwira yuko kumera y'ibihe hari inzamba izovuga. Arongera arabibwira abitesalonike mu ikete ryiwe rya mbere yabandikiye umurongo wa 4 igice ca 4 umurongo wa 16. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangurura ijuru rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Turabona hano yuko hariho inzamba y'Imana izovuzwa kumera ibihe, kandi sinaba Pawulo wenyene na Yohana arerekwa inzamba ndwi n'abantu bazoba bazifise. Ivyo birerekana ko mu bihe bizoza vy'ukuri hari inzamba izogirane izovuga. Mbega twokwibaza izovuga hame hace habiki. Ubwa mbere igihe izovuga izobifatanye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubwa kabiri yaraje ubwa mbere yambaye umubiri kubw'intumbero yo gukiza abantu biwe. Ubwa kabiri azogaruka nk'umwami. Ubwa mbere aje gutora abizera kugira ngo baje kubona nawe, ariko kandi azoba ari aje kugira ngo acire urubanza abatashoboye kwizera ndetse asibanganye byose munsi y'ibirenge vyiwe. Rero tuza kubona n'ico gihe ivyo bimaze kuba, tumaze kuja mu ijuru, umuziki n'indirimbo bizoguma bihari. Nta wuzi bicurarangisho tuzocuraranga ico gihe, nta wuzi ko azoba ari inzamba canke ibindi, ariko ico tubona nuko umuziki n'indirimbo bizoguma bihari ico gihe. Hanyuma hari ikindi kintu twabonye yuko Imana ubwayo niyo yabahamagara, kuko ryaba ari koraniro ryayo. Hama baje baza atagikorwa na kimwe uwo munsi bakora. Bigereranye kibwiranya ko kuza guhura n'umwami byaba bitumbereye no kuronka akaruhuko muri we. Nitwamara kuva muri no mubiri tugakugwa mu isi, tuzoja kuruhuka akaruhuko gashitse gihe tuzoba tubanye n'umwami wacu. Kindi naco uyu munsi mukuru igihe waba ari ubibutsa ko umwaka uheze, kandi hakabaho kubona ko n'ubundi ugiye gutangura. Ni kuvuga ku mpera y'ibihe niho umwami ubwiwe azosozera byose, hamakoranirize twebwe abizera hamwe, aho vy'ukuri tuzotangura kurya kuri we buzima budahera, amahoro, kunezerererwa, vyose tuzobikura muri we. Ico ni ikintu gihambaye tubona Imana iriko iravuga. Ariko mu kurangiza, tutaraja mu ijuru, hano turakoresha umuziki tubura ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nimba hari abacuraranzi ko baranyumviriza, nimba hari abaririmbyi ko baranyumviriza, nimba hari abahora bandika indirimbo bariko baranyumviriza, canke abarongora amakoraniro, birasaba yuko iyi eko yo kubura ku mwami wacu agiye kuza iguma igirante yumvikana mu makoraniro yacu. Hari ivyizigiro dufise nk'abizera vyuko umunsi umwe umwami yaducunga azogaruka kudutora. Mbega ivyo biracavugwa mu mashengero? Mbega biracaririmbwa mu ndirimbo? Birakenewe yuko mu makoraniro yacu twibukanya yuko hari umwami yaje kudukiza, ariko kandi agiye kugaruka. Ivyo bice biburira abataramwizera kumva amakuru yiwe, nimba baragira ubugingo budashira bizere. Ivyo bikwiye kuva mu kanwa kacu. Naho hari imiruho turiko turabamo, naho hari bitugora mu buzima bwa misi yose, mwibuke abisirayeli baje guhura n'umwami, si kuvuga yuko byaba biheze. Aka karuhuko kasobanura ngo itandukanye akanya isase, muze muhure nanje mu mahoro ndabahereza. Mugabo vyabura yuko hari umunsi ibi byose bizorangira, hakabaho kuzoronka amahoro
burundu mu mwami wacu. Rero nk'abanyamuziki munyumviriza, twame twibutsa abantu, twame turata ibi vyizigiro dufise byo ku munsi umwe tuzogenda kuruhukira mu mwami wacu, umunsi umwe tuzohura n'umwami twagaba mu munezero utazigera ushira, aho vyose bizuba birangiye. Ariko kandi twibuka yuko iyi sound, iri jwi ry'inzamba ryahamagarira Abisirayeli gukoranira hamwe, niyo son kandi niryo jwi rizovuga igihe umwami azoba agarutse. Umwami arushirize kudufasha gutahura kamaro canke ico umuziki n'indirimbo bisobanura. Murakoze, naho ikiganiro kizokurikira.